nkuko nababwiye muri December niho twatangura twaramaze hafi 5 mois 6 mois à peu près dukorera muri échec gusa urumva ibintu byose dukora bitagenda neza swati inkoko zidupfana je natanguje 600% natanguje 600% 600 nuko kwatanguje amagi 600 akava nkitangura sinabundikira watanguje uduswi dutoya natangura ndazitora ku bandi bantu hama nari nifuje kuzikuza ku buryo je nza ndafurnisha amagi umva ivyo biranka inkoko ziranka kuduha amagi nkuko twari tuvyiteze niki twashobora gupfisha twarigeze gupfisha 150% muri semaine imwe 6 jours gusa zose zipfa urumva tuvyuka dutora 20 tuvyuka dutora 30 gutyo muri une semaine mugabo une fois tumaze kubona zimwe mu ngwane duhora nazo ziva twagerageje kuzitorera inyishu ubu sava vraiment intono hano urundi gwaruka ni kuidentifia rondere muri wewe ikintu wumva ukunda gukora exactement kuko ico kintu ejo nikitagenda neza nkuko wacifuza si wagikunda you won't give up uzogumuri ngahe ndani kuko à la fin du compte c'est pas pour l'argent uruko gikora nka passion nk'ikintu ukunda n'intuze yego kwidentifier ikintu ushaka gukora hama se lancer et essayer prendre le risque de se lancer et essayer bizanana n'ama risque nakubwiye jewe nkiheba akazi je conseille à personne de prendre iyi mesure canke qui ça c'est moi nkiheba akazi j'ai fait face au défi zo kuburanirwa ya rythme y'amahera yinjira nika arakama kuko je gagnais rien muri ferme tout ça kwari kwitanga bikwiye rero ni identifier ce que ikintu ushaka gukora prendre les risques et se lancer hama ego kugerageza ugiteza imbere no kugishikanyira ku rundi gwaruka ego Hello bakunzi bacu ba Empower TV ndonge kubaramutsa ndabipfuriza amahoro mu byanyu no mu banyu nizera neza ko muguwe neza baba badukurikirana ngaho iwacu mu gihugu cy'u Burundi canke abadukurikiranira mu bihugu bitandukanye ndababwira mwese ngo tubafise ku mutima ndanaremesha abakunzi bacu shaka ko bafise ibibazo bitandukanye baba bagwaye baba bari abafise ingorane zitandukanye mwese ndababwira ngo mwihangane nta joro ridaca rero uyu munsi nkuko mubizi nigera nza jenyene naje nzananye n'umutumire nazananye n'umusore ndavuze umusore kubera sinigeze mbona iparati ku ntoke ziwe nazananye n'umusore umusore akora ibintu biteye igomwe ibintu ndazi mwese ko mufise amatsiko yo kubimenya mufise kandi ndizera neza yuko muza kubikunda nawe nta wundi n'uyu musore mubona iruhande rwanje ndakwakiriye cyane Basile wakoze cyane wakoze cyane kutwitaba muri Empower TV Ego mwakoze kuntumira namwe iteka ridasanzwe kubana namwe so twashaka uramutse abakunzi bacu ba Empower ubabwire mbega Basile nigiki amazina yose Basile akora iki mu buzima busanzwe kugira ngo bakumenye Okay bon nkuko yabivuze je nitwa Basile Kabongo aba mvuka ngaha nyene mfise 25 ans sindi umusore nkuko wabivuze ego nkaba nsanzwe nkora umwuga w'ubworozi nkaba norora inkoko za kijambere ego niyo yes bakunzi ba Empower TV muravyumva yuko uyu munsi nabazaniye umworozi w'inkoko umuntu akona sinabigera ntumira umworozi w'inkoko ngaha kuri Empower TV rero nizerenza yuko ibyagira dusangize biza kudufasha no kutugirira akamaro mbega Basile uravuze yuko uri umworozi w'inkoko wabitanguye ryari okay bon nibaza yuko ari ibintu bisubira inyuma cyane kuva nkiri muto namye mfise utuntu noroye muhira inkwavu inkoko ibintu nk'ivyo gusa le projet en soi ndayitanguye ya inane itakwiye neza twatanguye muri December 2020
niho nahaguruka ndavuga nti finalement il faut que le projet nsanzwe mfise ndayishira mu ngiro ndayitangura avec le peu de moyens mfise yego mbega iyo projet yawe kugira ize mu mutwe byapfuye kuza uko nyene canke hari ibintu runaka byaguteye inguvu canke byagusunikiye kwishira mu ngiro yego bon jewe ubwanje sanzwe ndi umuntu akunda gukora ibikorwa byo kwitaho abandi le bien-être y'abandi bantu rero narashoboye kuraba hano iwacu turacafise ikibazo c'imfungurwa hafi ibice 70 by'imfungurwa tufungura ngaha mu gihugu biza bivuye hanze y'igihugu harimo n'amagi harimo n'inkoko z'ikizungu n'iki byose biza byinjira bisohokana hanze y'igihugu nuko ni kimwe mu bintu novuga yuko cantumye nifuza kubikora usi no gufasha urundi gwaruka kumva kuruhimiriza mu guhagurukira kino kintu kuko igihugu kitarashobora kwigaburira cyonyine ubwacu hajya ntikiba kirashikira independence ikwiye ego ni kimwe mu bintu byantumye nshaka kubikora birumvikana yuko wabikoze kugira ngo udufashe tuze turaronka agakoko dufungura bitworoheye bitavuye na cyane kubu inkoko z'ikirundi menga bisigaye bigora kuzironka mbega nibaza ko nawe zo wora atari inkoko z'ikirundi oya twebwe tworora ubwoko bubiri bw'inkoko bumwe muri ubwo bwoko n'ubwoko twita croira ni imiswi yabaye modifiye génétiquement bafashe inkoko ziva hanze bazivanga n'inkoko kazi z'indundi zo ngaha ubwo zica ziduha imiswi ivanze y'imvange aussi turanaberura amapusa y'inkoko ziva hanze zivuye ku magi aba yavuye ku nkoko ziva hanze n'iki tukazibundikira hama tukaziberura gutyo ego urumva wewe muri rusangi gira sinzi ngene bavyita biga byo kubundikira amagi hama harayo mpora numva ngo amagi yanje ngo ari fekonde jewe sindabitahura cyane kuko navyo nkoriramwo ubundi nango amagi yiwe ntari fekonde so biba bitandukanye hehe ayari fekonde n'ayatari fekonde amagi ari fekonde deja nkuko kivugitse gutyo ni amagi abarimwo urubuto donc abari fertile ayandi magi deja inkoko kazi yonyine ubwayo irashobora guta amagi ntikeneye isake kugira ita amagi ashobora kuyitunga ari imigakura igata amagi idakeneye isake ego niyo yajya amagi tujya mu mabotike tujya mu mirete n'ibiki ego ajya n'amagi asanzwe gusa hama amagi fekonde ni inkoko kazi ziba zibana n'amasake normalement le conseil nuko ufise nka 10% tufate nko ufise inkoko 100 ifo yuko au moins 10 muri zo zibara amasake mu gihe muri ico gihe amagi yose ava muri iyo pulaye abara amagi ari fekonde abara amagi ari mu rubuto ari mu muswi ego niyo byumvikane yuko ayo magi mbega amagi ari fekonde niyo avamo uduswi atari fekonde nta duswi dushobora kuvamo mbega wewe utwo duswi none iyo wabundikiriye amagi ko numva urabundikira amagi zikaberura utwo duswi tugakura urera tugakura canke bon normalement twebwe nk'ubu ico dukora muri secteur yo gusupply ngumva gufurnisa abantu baba basanzwe bayidandaza ico dukora turaberura amapusa ku masoko local mu masoko hari abantu usanga ko badandaza tujya duswi dutoyi ego twebwe ico dukora turaziberura tukaca tuzentretena pendant 1 mois umva zikaronka les vaccins zikeneye zizokenera no mu myaka zisigaje ego tukazentretena pendant 1 mois tukaca tuzishira ku isoko gutyo ego nico dukorera mu runo mwanya donc wewe urabundikira amagi hanyuma ukayaberuza akaberura hanyuma ukadandaza uduswi mbega ayo magi yose ubundikira yose urayaronka ngaho iwacu mu gihugu cacu canke harayo ni imwe mu madefi tugifise ana ni kimwe nahera ko mvuga yuko ngaha menshi byinshi mu bifungurwa dukonsoma ngaha biva hanze y'igihugu sivyo amagi yonyine ubwayo urumva ngaha araboneka mu gatari menshi ushobora gusanga nk'amagi uzokenera mu kwezi gukurikira wagize commande muri uku kwezi usanga ari chaîne ndende y'abantu bayarindiri donc uriyandikisha ugatanga avance hama
nk'ubu unye none mwebwe nimba atari banga ayo mukoresha amagi mukoresha mamwe yakuye mu gihugu icayi ngaha nyene mu gihugu c'u Burundi ngaha mu gihugu c'u Burundi gusaba bari bake bayafise hariho abantu bazana inkoko zivuye hanze zimwe z'inzungu bita mutoyi basanzwe bita mutoyi ngaha niki twebwe swat dutora amagi nk'ayo ya mutoyi canke tugatora amagi yizi croira nakubwiye yego by'ukuri birateye igomwe kubona umusore nka wewe w'imyaka 25 nkuko wambwiye ushobora gukura amaboko mu mpuzu ugakora igikorwa nk'ico ndaguteye intege cyane nukuri jewe birandyoheye mbega tubandanije gato urumva ko watanguye muri 2020 yego 25 December yego mu kwa 12 byumvikane yuko ubu uri kuregera mu mezi nka 10 11 kucyo 10 muri ayo mezi aya mezi tumaze uri kurabikora hari akamaro runaka canke inyungu runaka iboneka wagiye urabikuramwo udandaje utwo duswi ukunguka nyene biboneka yego bon deja nkuko nababwiye muri December niho twatangura twaramaze hafi 5 mois 6 mois à peu près dukorera muri échec gusa urumva ibintu byose dukora bitagenda neza swati inkoko zidupfana je natanguje 600% natanguje 600% 600 nuko kwatanguje amagi 600 akava nkitangura sinabundikira watanguje uduswi dutoya natangura ndazitora ku bandi bantu hama nari nifuje kuzikuza ku buryo je nza ndafurnisha amagi umva ivyo biranka inkoko ziranka kuduha amagi nkuko twari tuvyiteze niki cyo tuba buhindure strategie tuja muri plan B ariyo yiyo yo kubundikira no gufurnisha amapusa rero akarusho karimo bien sûr kuko maze 4 mois 5 mois nkibikora maze kubona yuko ari échec total bisaba suivi n'umwanya ukwiye je nabaye obligé guheba akazi kiwanje wakora yego nari sanzwe ndi employé dumu agent marketing nari umu agent marketing wa Zebra Electronics nkaba ndumu agent de vente aussi ni bumwe mu buzi ugwaruka go ngaha ya tuba dushaka exactement bumeze neza buhemba neza uronka uburyo bukwiye là on parle en termes de millions ku kwezi un ou même voir arenga ko gatoyi ndavuga nti no ni cewe icyo nshaka gukora ni iki peu importe ama échec arimwo n'intuze ubu natahuye bisaba umwanya wiwanje ukwiye ndaheba akazi ndandika lettre de démission hama je tujamo gutyo izo 6 mois izo 5 mois zindi ziri imbere zose ziko zitugendekera neza ubu turafise abantu dufurnisa batora gutyo en grande quantité dafise abantu baguma badukontakta ati twe dushaka 200% dushaka 150% gutyo na gutyo hari nabifuza gupasa des commandes kavuga ati no je sishaka ubu bwoko bw'inkoko ti je préfère gupasa commande tubundikirira ubundi bwoko byose ni ibintu turiko turakora yego no kuri ndabateye intege cyane biraryoshe cyane none aho nyene kuko ndazi yuko nova gute ubworozi bw'inkoko ntabwo ari ibintu bisanzwe korora inko nkawe ho ubundikira hariho ama incubator hariho ibyuma bakoresha mu kubundikira hariho ndiko mvuga bimwe mu byo maze kubona ku bantu babundikira hari ibintu bazigaburiramwo usanga bitandukanye donc ibintu nyene byazo byazigenewe hari ibyo zifungura hari n'ibyo basasira sinzi nyene ibintu nk'ibyo biriho mbega wewe birakorohera kuronka ibyo vyuma byose ukoresha ibyo bikoresho byose urabifise bimeze neza bon nuko muri secteur y'entrepreneuriat hama hari des défis umuntu wese azakwereka ivyiza biri mu iyo secteur atakweretse ibibi ude côté zigoye ni kabari karakubesha sibyo twere ntivyari vyoroshe kuko uharuye nk'izo nkoko si amapusa sisa n'ibiki urupango gose n'ibiki n'amahera atari makeyi jewe ubwanje nko mu jeune wa 25 ans yaragitaha mu gihugu agitangura gukora sa mahera yari yoroshe kwegeranya rimwe muri ico gihe urumva nararonse abantu banshigikira abantu nasiguriye umugambi ndababwiye ati je nshaka gukora ibi
muri bo harimo wanterereye izo mashini arambwira ati je ndiyemeje kugurira izi mashini hariho abandi baza gutyo kumva ati je vraiment je te fais 1 million gutyo nyene ndawugabiye va essayer urabe uko bigenda gutyo rero ego sinovuga ngo byarangoye cyane gose ahubwo icangoye yari nka conception ya l'idée kumva uko byo twobikora n'ingiro gushira mu ngiro exactement muga une fois tumaze kwisanga indani biriko biraturna ntibyari bikigoye cyane gose ego byumvikane ko ubu biriko biragenda neza 100 million wow ngaho ni byiza na cyane cyane ko tuba twifuza na twebwe twifurizana cyane abantu barondera ko batera imbere akagira havuye n'ahashitse kuko ni kimwe mu bituma urundi rwaruka canke abandi bantu bagira inguvu bakagira n'umutima wo gukura amaboko mu mpuzu bagakora bagashira amaboko ku mirimo aho nyene nariko ndagerageza kukubaza none nk'ubu unye wewe kugira ndumva ko birasohoka peut-être ntibisohoka uko ushaka nyene 100% nyene zimwe mu ngorane novuga ngo ubu uri kurahura nazo zishobora kukubuza kutavansa kudatera imbere uko ushaka uwo tubwira ngo nizi nimba ari mu buryo mu bikoresho mu biki ma déplacement y'utwo duswi nibaza ko sinzi ego bon uburyo mission igihe projet gitangura ikintu kikivuka uburyo bwa mari challenge ya mari défi idasanzwe muga twebwe ahubwo ikintu novuga yuko twagorewemo cyane yari experience kuko jewe naho nababwiye yuko ari ibintu namye ngira byo korora imiswi ngahe muhira niki ubu on parle d'une grande quantité y'imiswi voire même igihumbi icarimwe ihuriye hamwe rumva twagize défi ya manque d'expérience tubura na connaissance ikwiye muri ivyo bintu twashobora gupfisha twarigeze gupfisha 150% muri semaine imwe 6 jours gusa zose zipfa urumva tuvyuka dutora 20 tuvyuka dutora 30 gutyo muri une semaine byasaba yuko jewe na equipe yiwanje ndafise abantu babiri abakozi babiri dukorana turicara nkababaza kimwe mu muri ngaha mubona gute mubona ingorane yo bivuye hehe mugabo une fois tumaze kubona aho zimwe mu ngorane duhora nazo aho ziva twagerageje kuzitorera inyishu ubu sava vraiment défini yo nyene ni ingwara le maintien urumva ya mvuge gute umva kuzimaintaina gushika kuri uwo mwanya zitangura exactement ego ni kimwe mu madefi duhura nayo nibagiye ko bukebuke bizogenda biraza urumva ko deja kandi noneho mbega ninde yakavuze sino ryo mu ninde bon sinibuka neza umutunzi twigiraho twese yakavuze yavuze ngo if you need to go somewhere you have to take a risk sinzi ikintu nk'ico nyene yashatse kuvuga ariko aravuga ko nimba ushaka gushika ahantu runaka urafata ama risk uyu munsi biranka ejo bigakunda uyu munsi bigakunda hirya ejo bikanka so nuko nyene tubaye hariko ngo we are learning by doing so tugenda twiga dukora nyene nizera yuko bizogenda bigenda neza aho nyene urumva ko musana bariko baravansa musana bariko baratera imbere nk'ugwaruka ruko ruradukurikirana ngaha ndazi ko harugwaruka rwinshi ubu barahejeje amashure ugasanga ari mu nzu nta kazi mfise ndindiriye akazi naraheje université urumva ko wewe deja waremeye uravuga ngo ibi byo muri zebra ntaco bimbwiye ibi byo ngaha ntaco bimbwiye reka nshira umutima wanje kuri ibi kubera mbo ko mbona ko hari ahantu bishobora kungeza mbega nk'ikintu runaka wo bwira twebwe ugwaruka canke ugwaruka ruko radukurikirana ngaha kugira ngo ubatere nk'intege nimba ari ikintu bumva indani muri bo bagishire mu ngiro chance isi ntibirangiye donc on continue quoi ya ico novuga ahanini ni kimwe nyene uhejeje kuvuga ubu nyene you have to take a risk ni ikintu urumva sinfo udashoboye kuafronta de risk nta kintu na kimwe nibaza yuko ushobora gushikako
byose biri risque kuvuka konyene c'est risque urumva hama hajya iyo uri gukora ikintu ukunda ushoboye guhembwa naho aba ari amahera make mu gukora ikintu ukunda usanga ari byiza cyane gusoma parce que ntikigaruka kuri wewe gusa. Imagine abandi ba jeune bose canka abandi bantu bose bazoronka opportunité soit yo kuba employé canke yo kwigira ko canke mu gihe wowe ushoboye gukora ico kintu. Personnellement mfise background itari nziza cyane itameze neza cyane nk'umwana wo mwibarabara sivyo wewe ego bon ntibisa je vois c'est sûr bon. Exactement umwana wo mwibarabara kuba nararaye mwibarabara kuvyuka mu ma block mu ngagara gusaba imishushe tusa ni bimwe mu bintu umuntu acamo sivyo bituma vuga nti si je peux faire ça ku buryo uwundi mu jeune atosho umva atoba oblige guca behind ku ruhande rw'ivyo bintu hari ibindi bintu byinshi ufise bwo kubyira abantu so ngira tuzotegura ikindi kiganiro pour que dufashanya mu guhagurutsa nico no kwita motivation nyene tugahagurutsa urundi gwaruka numva urafise ibintu byinshi byo kuvuga urafise ibintu biboneka so ngira tuzobikorera ko ubukurikira nta kibazo hama nico jewe niyumviriye urabona kuba ufise biro nziza ukora ahantu heza uhembwa neza makeyi twashobora kuronka yari entre 801 millions ku kwezi kuko twahembwa sur base de commission y'amahera twinjije tusa mugabo c'était égoïste dis-moi kuguma aho hantu moi je gagne pour moi urumva nabo turi kumwe abankikuje tusa bo bamerewe neza mugasi ndiko niyumvira ku rundi rwaruka ruri imbere urumva abandi bantu bari ku ruhande je kubwanje nayibona nka égoïsme ivanze na trahison et tout ça or sinshoboye gutangura iki kintu ni gitoyi kiragayitse attention kuko benshi mu bajene ngaha umubwiye ikintu c'ubworozi c'inkoko canke kurima itomate canke ibitunguru yumva umengo ni ikintu kigayitse tusa mugabo aho ntubu urumva le chiffre ivamwo amahera arimwo et tout ça exactement ce qui compte c'est pas ikintu buri urakora en soi mugabo ico kintu kiriko kirafasha kuri communauté yose sivyo kuko entrepreneuria hajya nibaza yuko igizwe na gutorera inyishu bimwe mu bibazo biba bihari nakubwiye kimwe mu bibazo dufise ngaha ni ifungurwa 70% y'ifungurwa dufungura ngaha ziza kuri port hajya sanga ubwato buvuye Zambia bukopakurura ubufu bukopakurura amagi ukabona ama container avuye Tanzania ariko yinjiza ibintu niki ni ibintu biri injuste cyane gose ngiye dusubutaka bumera nk'ubu ikintu no hano urundi gwaruka ni kuidentifia rondere muri wewe ikintu wumva ukunda gukora exactement kuko ico kintu ejo nikitagenda neza nkuko wacifuza si wagikunda you won't give up uzogumuri ngahe ndani kuko à la fin du compte c'est pas pour l'argent uruko gikora nka passion nk'ikintu ukunda n'intuze yego kuidentifia ikintu ushaka gukora hama se lancer et essayer et prendre le risque de se lancer et essayer bizanana n'ama risque nakubwiye jewe nkiheba akazi je conseille à personne de prendre iyi mesure canke qui ça c'est moi nkiheba akazi j'ai fait face au défi zo kuburanirwa ya rythme y'amahera yinjira nika arakama kuko je gagnais rien muri ferme tout ça kwari kwitanga bikwiye rero ni identifier ce que ikintu ushaka gukora prendre les risques et se lancer hama ego kugerageza ugiteza imbere no kugishikanyira ku rundi gwaruka ego urakoze cyane abakunzi ba Empower TV nizere yuko izi impanuro za Basile muriko murazumva kandi munazikorere ko ntimuzumve gusa ahubwo muzikorere ko none Basile hari umuntu ashaka kubabona ngaha akavuga ati nanje sanzwe mfise uyu mugambi nari nkeneye utwo duswi nari nkeneye ni gute Basile no mutora Basile akorera hehe ego bon jewe nkorera aho sanzwe mba ngaha mutangano mu gikungu gatoya
les machines tusa biri muhira gusa iraro ndarifise mu Gihosha poulailler tusa byumvikane ko umuntu abishaka aza mu Gihosha canke aza Mutangano arakurondera bashobora kunkontakta tafise numero de telefone iri ku mapage yacu yose urashobora no kuyicisha aho ngaha ni bisanzwe ni 75 576 020 75 576 020 57 60 20 niyo nimero dukoresha turayitaba na WhatsApp niyo nyene nibaze yuko iyo nimero turaza kuyandika munsi kugira hagize ugukenera ashobore kuguhamagara akunzi ba Impower TV murabibona ko twari kumwe na Basile ngaha kuri televiziyo yacu ya Impower TV aho yariko aratubwira uko akora ubworozi bikamuteza imbere mwumvise neza intahe yiwe aho yemeye guheba amahere ariko arakorera novuga ngo ni menshi cyane ku mujone w'imyaka 25 akavuga ngo j'abandonne kugira nihebere ibi bintu mbona ko bifise ikintu runaka bizoterera muri societe murumva ko no mukunzi w'igihugu akwiye guhabwa agashimwe so Basile wakoze urashobora gusezera abakunzi bacu kandi unabemereye kuzogaruka impanuro ufise numva ari nyinshi mwakoze cyane ahubwo mwe kuntumira hama ego uko biri kose tuzogaruka hama ku bandi baje bafite icyo bashaka kwiga bafise icyo bashaka ubumenyi bashaka gukura canke no gukorana natwe murahawe ikaze ni kwiyo nimero nyene ndacavyikorana ndi jenyene gusa nkuko babivuga seul on va plus vite ensemble on va plus loin yo muri kumwe mu mugwi mukora ibintu bigera kure rero ego ndabatera intege mu bintu byose muriko murakora yes wakoze cyane Basile urakoze no ku mpanuro uhaye abakunzi bacu yes abakunzi bacu rero ni Soso Yihadi mwari kumwe kuri micro aho nariko ndafashwa na Claude Nzirimwo kuri kamera ya mbere na Beni ariko aramfasha kuri kamera ya kabiri so ndabashimiye uko mwabanye nanje mu kiganiro cyose mubandanye kungira subscribe na like mutibagira na share kandi ndabibutsa yuko Impower TV turashobora kubafasha mu mamanza atandukanye yaba anniversaire yaba mariage canke urundi rubanza rwo ariko gose tukaguha amafoto meza n'ama video meza rero mubandanye kutwitura tuzokama tubaha ibintu bimeze neza ntuzigera tubamara amaza ya mwarahezagiwe cyane thank you